turabaramukije aho muherereye hose twizere ko meze neza natwe tumeze neza JDC Vmix kuri microphone inyuma ya kamera hariyo AS Photography. Uyu munsi rero nkuko mubona twaje kurondera amakuru kubijanye na n'urugendo Ananiera Miss Ngoma yakoze ku munsi w'ejo. Hari abana yagiye gufashisha amakaye igikorwa tubona kidakora abantu benshi, ntiyanashimye wanashaka no gukoresha ama media canke iki, ariko twego no munsi twagize amahirwe yo kumubona, tushaka no kumuganiriza kugira ngo atubwire intumbero y'igikorwa ko yagiteguye n'ibindi byinshi ariko arakora kugira ngo bibere akarorero abandi. Rero aho turi ni kumuhana, turi muri quartier, tugiye kumurondera kugira ngo dushobore kuvugana nawe atubwire byinshi, mumenye uko urugendo rwagenze, uko igikorwa yagikoze, icyabimuteye. Murakoze komeza mwane natwe, twizere yuko igikorwa turiko turakora bishimisha. Ciao, reka tugende tubashikirize ubutumwa. Murakoze cyane. Nkuko twe twabemereye umutumire twamaze kumushikira, reka twangure tumakanya banze aramutse bari ko baradukurikirana. Turakora mukije Ananiera. Mwaramutse neza. Igitondo cyawe no munsi kimeze gute? Kimeze neza, ndashimira Imana. Ku munsi w'ejo twaraye tubonye amafoto reka aratembera Ananiera ariko arahamakaye abana b'abanyeshure. Ibi byateguye gute? Ni uwuhe mugambi kuri Ananiera? Umugambi nishigikira nanje nje kwishure, hama mu migambi ya Miss Ngoma hari harimo no gushigikira urwaruka, hari harimo gushigikira abavyeyi kugira ngo ibintu bize bigende neza. Ariko rero leta yazanye umugambi wo gukura abana mu ibarabara. Ubwo umwana ntumukura mu ibarabara udafise icyo umuhaye, udafise icyo umufashishije. Ni muri iyo ntumbero niyumviriye ati reka bamwe tubarungike kwishure, amatuze tubandanye n'ibindi bikorwa bizotuma uwundi mwaka tuzorungika abandi benshi. Uvuze ati numwe mu migambi wari wiyemeje muri Miss Ngoma. Tukiri ngaho onya iyindi migambi imeze gute? Imigambi muri mwa presence yari yihe hama muyigejeje he? Migambi twari twa presence yari myinshi kandi twarakozemo ibitari bike. Yego. Nibaza ko harimo kintu wise fetrade. Peut-être harimo ibintu by'iterambere ry'umukenyezi, hari cyo mwamaze kwikora? Fetrade ni femme traditionnelle développée, twaragiye turegera abakenyezi batari bake. Kuba traditionnelle no kumenya ivyakaranga k'igihugu, cyane cyane ko benshi bakora ivyo kujisha, ibiseke, gufuma, kugira twatundi dutambara bakiteza imbere muri uwo mugambi Fetrade. Harabayeho na ouverture ya atelier, barabigisha gushona. Hama harabayeho kandi n'inyigisho cyane cyane zo kubereka yuko bashoboye, kuko kugira ngo utere intambwe ya mbere habanza kuba inyigisho, hama bagashika no kuri ivyo. Ni vyinshi cyane gose sino bivuga ngaha ngo ndabimara. Ego, ubu rero muri année scolaire nashatse gutangurana n'abana mu ntumbero yo gufasha abavyeyi kugira ngo babandanye mu mirimo yabo bari à l'aise, bameze neza, atakibagora, uburyo bw'abana ku ishuri n'ibindi. Abavyeyi bize biborohere kubakurikirana mu bikorwa byo kuja ku ishuri. Ego. Imbere yuko tugera kucatuzanye izina ibijanye no gufasha abanyeshuri uko bavyumviriye nuko vyagiye bakwikana kugeza bikoze, twashaka kwanza tubanze tumenye Ana ninde muri no misi amaze igihe atari karaboneka cyane. Muri no misi nari mubi. Okay, nari ndiko ndaheza ishure, batabizi nize architecture, ubu ndi mu ingénieur architecte, nsanzwe nkora ibikorwa byo gucapa cyangwa gukora ama plan y'amazu hamwe no tukubaka. Hakaba hariho na entreprise ijanye n'ivyo bintu mfise, kandi en même temps personnalité yanje sindayishira ku ruhande, umanyene ndayubuka kandi ndayikorera, kuko Imana ntitugeze aho hantu kugira ngo ntitugeze aho hantu kugira ngo bibi vy'imfa gusa, ariko kugira ngo n'abandi benshi baze bagira ico batwamuyeko. Icyumviro cakujemo gute? Byavuye he? Hama uza kubishikaho gute? Kubera ko hari benshi usanga babiteguye sometimes ntibibe. Mugabo Ana nizihe nguva ari karakoresha? Icyumviro ndagisanganye kuva ku ntago, kuva jewe nja kwitoza muri ivyo z'abamizi. Nari vision yo kugira impact no kwereka abigeme canke abapfasoni
yuko bashoboye. Nari nshaka kugira impact kugira dusove ubuzima bwa benshi, kandi muri sense yo kuzana benshi kuri Kristo, hama kandi no kubakura kubajijura kugira ngo batere imbere. Hama rero bimaze kuba Miss, gouvernement ica yitaho cane urwaruka, kandi vraiment turayishimiye cane leta nkozi, leta mvyeyi nta kutagira kugira ngo urwaruka dutere imbere cane cane urwaruka rw'abigeme. Hama rero ni muri iyo ntumbero nanje naza ndaronkamo appui, nkagenda gukora ama conference, nkabigisha uburyo bwinshi bw'ukuntu bokwiteza imbere. Ariko ubu rero nashimye gutera intambwe biciye muri uyu mugambi wo gukura abana mw'ibarabara. Hama mu kubakura mw'ibarabara rero kuko umuntu yobarungika kw'ishure bishobotse kugira ngo amasharge agabanuke ku bavyeyi. Wararose akanya gakwiye ko gutembera hagati mu gihugu, nibihe bibazo wabonye abana bahura navyo, hama umugambi wawe witeguye kubandanya gute? Mu bisazo se hagati ni hagati mu gihugu nyene mu ntara ya Gitega. Hama ni benshi cane bari en manque, hanyuma ko hagiye ko n'iyindi ndwi bari en manque y'ibikoresho vyo kuja kw'ishure. Usanga ari bantaho nikora benshi banashaka bafise n'ibipapuro bivyemeza muri commune, kuko je nakoranye n'abamustanteri bo mu makomine atandukanye. Baracabuze ibikoresho, baracabuze uko kuntu baja kw'ishuri. Rero ni ico cyumviro caje gute, umwana umukwiye mw'ibarabara ariho yahora aronka 100 canke 500 yo gushira umuvyeyi we ngo ateke, I don't know. Hama agaca agenda muhira, murungitse muhira atacagiye gukora ni kibazo. Ariko umurondereye occupation ari ryo shure ku bana bose quand même biba ari sawa cane. Rero ni muri iyo ntumbero nace nimbira atereka uko aho mpambije shobore gufasha bamwe kuja kw'ishure. Amaje ndagira fundraising nyene, ndagerageza guconnecta amafond, kandi ngiriye ko nshimira bamaze kugira ico baterereye kubw'igikorwa ca mbere. Imana ibahezagire cane. Ni muri iyo ntumbero rero nimviriye kwapuya muri uwo mugambi wa leta mvyeyi, leta nkozi wo gukura abana mw'ibarabara kugira tubarungike kw'ishure bakore, bambe bige, hama banakore n'imigambi y'iterambere. Hanyuma bizokunde yuko mu mwaka uza turungika abandi banyeshure benshi. Uvuze ko hari ibyo muri ko murabafasha ku bijanye n'ibikoresho by'ishure, ariko kanavuga kandi ko mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose mu byo bakora tabyo, hari ico ubiteganya ko? Yego cane, navuze yuko umuntu abafasha kuja kw'ishure hama akabafasha no gukora ibikorwa vy'iterambere, kuko uno munsi kubera ari intango twashikiriye abanyeshure bake, ariko naho bari bake baronse ibikwiye. Hama ni vyiza ko umuntu akora bike vyiza, gukora vyinshi bibi. Ari bonne action ntigera ibambi, mugabo ariko ari bonne action uyikoze neza navyo biba vyiza kuruta, kugira ngo next igikorwa kizobe cagutse. Yego. Abana mo bafashishije amakaye n'ibindi vyangombwa vy'ishure mu ntango z'umwaka nibyo kwiga neza. Ese hari suivi canke ubundi bufasha bukurikira, kubera ko nibyo afise amakaye mugabo ejo ashobora kuba kenera minerval, ashobora kuba kenera kwideplacer, ashobora kuba kenera iki? Hari cyo mwe mutegura kuri suivi yabo mwaba mwarafashije? Heureusement que bose atanumwe akenera minerval. Imana ihezagire cyane leta mvyeyi, leta nkozi yakomeje ico gikorwa cyo kwigisha abana bo muri primaire ku buntu. Hama uko bitegekanijwe uwo wese ya participe muri ico gikorwa, hariho suivi tegerezwa kubaho, kandi hariho n'ibindi bikorwa tuzobandanya dukora byo kubateza imbere. Ugerageje kuraba ko igikorwa gitanguye kuva mu ntango kugera uno munsi, ku bwawe hari intambamyi warahuye nazo? Intambamyi ntizibura mu gikorwa nk'ico, kubera igikorwa nk'ico kiba cagutse. Ubitangura bibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko wigezemo ntubona ko bigoye. Cane cane ko dukora ama descente, umuntu akorera mu makomine atandukanye, kugira ngo umuntu agerageze gukora hose. Biraruhisha, biragoye. Yego cane. Ugerageje kumva
inguvu kino gikorwa wakoze gifise umenga umuntu ntiyobiguha nuko we uri hari abo mwa muri ko murakorana, hari ubufasha bwa bwaraje, hari ama entreprise, hari ama institution ya leta mwa mwarakoranye muri ico gikorwa canke inguvu uri kurakoresha zivahe? Pour le moment ndi jenyene ariko ntawifasha wenyene, umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba. Niho Imana yampaye iciyumviro c'uko nkwiye kubisangiza abandi kugira ngo umwe wese afise ico yobikorako agira ico aterereye. Ariko à la tête je suis seule. Ego. Kugeza ubu wewe usaba iki nkananiyera wiadressa kuri bande? Icyo nosaba nuko uwo wese afise icyo yofasha umwegereye cyane cyane muri domaine yo kuja ku ishure, bana batoya bo muri primaire, nukuri nimba bishoboye murungike ku ishure. Nasanze amakaye y'abana bo muri primaire usanga moins de 30 000 ishobora kumugurira amakaye. Ego n'ibikoresho byose, amakaramu yo akoresha igice cyose. Uretse ko twebwe twabahaye na uniforme n'amayebuye bikamambiri zo kuja ku ishure. Rero ufise umutima wo gufasha naho utorinda kubicisha muri uyu mugambi wanje kuko jewe ndi focused kuri Gitega, ariko igikorwa kitotera caguka tuzoja no mu zindi ntara. Igera n'ukuri ibyo bibazo birahari henshi cyane, mbaze kubibona ukuntu byari bimeze narabibonye cyane gose ko abantu bose bari en manque y'ivyo bikoresho byo kuja kwishura. Abavyeyi bose bagoma baraba cyane cyane ko bavuga ko ubuzima bwagoye muri iyi minsi. Vraiment ico nosaba uwo wese yobona iyi emission nuko wogira uwo mutima, naho byo bari 10,000 ukagura sanfe zingahe 60 zingahe akaja kw'ishure. Ego cyane Imana izobahezagiye. Yego urashobora kuducira ku mayange rero muri make uko wabonye igikorwa cagenze nuko urugendo rwagenze kugera ugarutse? Nukuri uko vyagenze ndabishimira Imana. Twagiye mu makomine 3 atandukanye, hamwe hoho abo banyeshure ntibari bwashike abo twari dufise ku ma liste, amaca turabisiga muri komine kugira ngo baze babitange. Ahandi naho twari turiko turagenda co duhura n'undi mwana atagira amaguru mugabo aja ahora agenda ku ishuri kandi yamabo wa mbere. Heureusement ko bari baramuhaye amakaye n'ibikoresho byo kuja ku ishuri, ariko kandi ikinga ryiwe ajana ku ishuri kaga chaise roulante kari karapfuye. Turafasha rero ko duhambije mu gusahiriza gukoresha ako gakinga, ariko uwo mwana n'ukuri navuga ko ateye akagongo n'ukuri, arakeneye support, arafise umwete mw'ishuri abo wa mbere. Ntarigera yoberwa kuva atangura ishuri, mugabo akiri mutoya cane yarahiye amaguru yose arasha. Ahiye rero amaguru baca barayakata. Umva ni umwana akeneye kugirirwa fundraising kugira ngo n'imiburi wari baze bamushirire ko amaguru nyene ashobore gutambuka. Ariko ni igikorwa kirekire, byarankoze ko cane ku mutima. Numva no hamagarira abantu bose bafise ico bofasha uwo mwana w'umwigeme ko bohaguruka kabisa tukaraba nimba ari kumuvuza, nimba ari kumukoreshereza toilette mu nzu hafi, nimba donc akeneye ubufasha bwagutse. Ibyo bintu nabishitseko nanje birantusha ku mutima, ndabura nyene ukuntu nakumwe ndabivuga, muga ndavuga ati reka nzobipartage abandi hama bagire ico baterereye, cane cane nk'abahinga muri ivyo bintu. Mumbwire ahantu hoba hariho ikigo umuntu yomusabira akamujanayo. Ego Yesu abahezagira ahubwo. Ubufasha bwiwe bunyaruka ubona ari ubuhe muvyo wewe wagerageje kubona naho abaye, ico uteganya n'igiki kuri we? Bon, ubufasha bunyaruka je nayo nagerageje kuko bavuze uburyo bukenewe bwo gukoresha iryo kinga ryapfuye, iyo chaise roulante turabutanga muri uwo mwanya, ariko apparemment ahantu abaye nyene si mengo nyene si sawa.
si sawa kubera ari courageuse arakina n'abandi kandi ari muri iyo situation ni umwana w'umukobwa rero nkimbwira yuko aronse ahandi hari aba-handicapé nkawe bashobora kumugirira ikintu bamufashije nyene basi yisanzure mu rundi rwaruka nimba ari nk'ahantu bagira football y'abana b'abakobwa batagira amaguru volleyball ibintu nk'ivyo ni umwana nabonye ari courageuse ibintu nk'ivyo byose ashobora kubiparticipamwo donc ni opportunité nziza ko izi image ziwe zishika kure umwe wese afise ico yoterera kuri ico kintu agapartaja nyene n'abandi hama tukagira aho tumukuye naho tumushikanye yego. Mbere yuko duheraheza ikiganiro hari ubutumwa ushobora kugenera abagize ingufu kugira ngo kino gikorwa cawe kigende neza? Ndabasabiye umugisha mwinshi uva ku Mana bazi bahorana uwo mutima ndawusavye n'abandi bose ko bowugira guterera abandi gushigikira abandi cane cane ugwaruka ntibivunanye naho uba ufise amakaye wasigaje mu makaye y'abana bawe raba umwana w'umubanyi yabuze kuko kenshi baba baninumiye ntibavuga umuha amakaye umurungike kw'ishuri umuhe n'iryo karamu rimwe naho wowe udafise amakaye y'ibihumbi vyinshi muhe n'iryo karamu naho wowe ufise amakaye menshi ufise muhe n'iyimwe ntizakubura ico isahiriza hama ngira ko ndabashimira vyimva mutima sinobadondora bose ngo ndabamare ni benshi umwe wese yagize n'umutima n'abansengeye n'abagize ico bakora financièrement Imana ibahezagire gose. Reka tugushimire. Ego namwe murakoze.